Izera ko mumeze neza abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Sangwa kaze nanone mu nkuru ziba ziriko ziravurwa cane. Kano kanya tugiye kugaruka ku makuru arabana na politike n'ivy'imigenderanire n'ayandi makungu. Nayindi nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi itari urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihugu ca Kenya. Ni igihugu kigira gatatu mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agendeye. Yarabanje kugendera igihugu cibanye ca Tanzania ubwo muhisi John Pombe Magufuli yarakiriho, yarasubiye kandi kugendera igihugu cigira kabiri igihugu ca Uganda, ndetse akaba agendeye igihugu cigira gatatu mu karere ka Afrika y'ubuseruko arico gihugu ca Kenya. Hari amakuru mashasha turonse ku rugendo rwiwe, ariko hakaba hari ibitariko biravugwa ko rumwe ku rugendo rwiwe, ndetse bivugwa yuko ari akamaramaza ku gihugu c'u Burundi. Igihugu bivugwa yuko ari igihugu gikomeje kugaragaza ubukene butagira akagero nk'uko vyanashizwe ahabona mu bihugu bikenye kw'isi. Igihugu c'u Burundi kikaba ciza mu mwanya wa mbere. Turaza kugaruka ku nkuru zose ziriko ziravurwa ku rugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ndetse n'ibindi vyose bivurwa mu birabana na politike. Nizere ko rero mumeze neza mwese tugiye kubana. Shobora kuba utwumviriza utarafyonda kuri sabone, kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko kuri wewe wafyonze ko uraje ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Mu makuru mashasha rero turonse ku rugendo k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ndetse n'ibindi mutamenyeshejwe kubirabana n'ubwo rugendo rwiwe tugiye kubigaruka ko muri kano kanya. Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe, bakaba berekeje mu gihugu ca Kenya. Kuba berekeje mu gihugu ca Kenya ni bisanzwe, ariko ibidasanzwe ni ukubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye mu kindi gihugu akagenda mu ndege y'ico gihugu kitariciwe. Nakamaramaza turaza kubigerukako. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bakaba bahejeje gufata urugendo bagana igihugu ca Kenya. Ni mu gatondo ko kuri uno wa 31 Rusama umwaka w'2021, n'urugendo rw'iminsi ibiri gushika ku wa mbere Ruheshi umwaka w'2021, aho yitavye ubutumire bwa Perezida Uhuru Kenyatta mu birori vyitwa Madaraka Day. Bitegekanijwe ko muri urwo rugendo rero abakuru b'ibihugu uko ari babiri bazoronka akanya ko guca irya nino ku bijanye n'iterambere mu bihugu barongoye, ndetse n'amasezerano atandukanye akazotegwa ko umukono. N'ikinyazina kijyanye Perezida Ndayishimiye mu gihugu ca Kenya. Ese kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uko agiye mu bihugu vyo hanze akoresha indege itari y'igihugu, bamwe n'abandi babifata gute? Bisigura iki ku gihugu nk'u Burundi, canke se muri kino gihe turimwo c'iterambere kubona igihugu kidafise indege itwara umukuru w'igihugu imujanye mu bihugu abagiyemwo? Vyose tugiye kubigaruka ko kungene biriko biragarukwa ko ijya nino. Nkabanda guhaye ikaze we tugiye kubana kubari ngaha mu Burundi mwese, reka mbakengurukire cane kubari mu bihugu vy'ababanye ndetse n'abari mu makungu ya kure. Ndabahaye ikaze muri ano makuru ngira tugaruke ko muri kano kanya. Ku banywanyi bacu rero muzaja murondera amakuru aba ariko aravurwa n'ahandi ntamwe uzoyarondera atari ngaha. Amakuru abagizweho mu karere ka Afrika y'ubuseruko, mu karere k'ibiyaga binini, inkuru ziba zitohojwe n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira, naje nkayatunganya neza nkayagushikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye si ivyo twababwiye mu nkuru twabashikirije zaheruka, akaba aherekejwe n'abarwizatunga harimwo urwaruka hamwe n'abatimbo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye batazira General Neva akaba yafashe urugendo rw'iminsi ibiri mu gihugu ca Kenya kuri uno wa mbere
igenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2021 akaba agiye mu birori vyatunganijwe na leta ya Kenya irongowe na Uhuru Kenyatta. Ivyo birori bakaba bavyita Madaraka Day, bizoba ejo kuwa kabiri igenekerezo rya 2 Ruheshi umwaka wa 2021. Yongere kandi aganire na mugenzi we wa Kenya uko bokomeza imigenderanire iri hagati y'u Burundi ndetse na Kenya. Ivy'ubudandaji ndetse n'ingenzi bikavurwa ko ngo biri mu vya mbere bazoganira. Biravurwa kandi ko agiye gusaba ko impamvu zari zarajanywe muri Kenya zogarukanwa mu Burundi, aho bivurwa ko ngo zari zarahungishirijweyo mu myaka y'1995, nubwo hari amakuru dufise yuko izo mpamvu zoba zari zaragurishijwe n'amakuru y'ibanga mutamenyeshejwe, ariko nayo aravugwa cane. Tubamenyeshe ko igihugu ca Kenya kigize gatatu muri bitandatu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye agendeye inyuma yo kuja mu mabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi hari kwigenekerezo rya 18 Ruheshi mu mwaka wa 2020, asubiriye umuhisi Petero Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye nk'uko muri buze kugenda mubiraba ngaha mu masanamu, indege arimwo nk'uko bigaragara yanditseho Kenya Airways, indege y'ikompanyi yunguruza abantu ya Kenya. Bantu bamwe babifata nk'akamaramaza, bamwe bati muri kino gihe turimwo ni ibintu bitangaje kandi vy'agahoberabunwa kubona igihugu gifise itunga ritari rike, igihugu gifise vyankenerwa vyose vyo gifasha kubona indege yunguruza umukuru w'igihugu, ariko igihe cose umukuru w'igihugu agiye hanze akaba abari mu ndege y'ivyo bihugu. Mu ntango Perezida Ndayishimiye aje mu gihugu ca Tanzania yagiye mu buryo abantu bamwe baneguye cane. Aja mu gihugu ca Uganda yagiye mu ndege y'igihugu ca Uganda, niyo yaje kumutora ngaha mu Burundi. Nanone agiye mu gihugu ca Kenya, agiye mu ndege y'igihugu ca Kenya. Bamwe bati nakamaramaza kubona umukuru w'igihugu agenda mu ndege y'ibindi bihugu, kandi Uburundi bizwi ko bufise ivyankenerwa ku buryo bwo kibonera indege iraja iyunguruza umukuru w'igihugu igihe agiye kugira ingendo mu bindi bihugu. Bamwe bati ibi vyose bivana no kuba igihugu gitwawe mu buryo bw'akajagari, ndetse abagitwara ubwabo bakaba bataraba cane kubirabana no kungena igihugu cotera imbere, ahubwo bo ngo birabira uko borwiza itunga ryabo, aho bivurwa yuko hari bamwe mu bategetsi ubwabo bafise imiliyaridi zitabaharugwa mu birabana n'itunga bafise, mu nyubakwa zizimvye, imiduga yizimvye, imiryango yabo ibayeho neza, nyamara mu gihe hari bamwe mu bene igihugu babayeho ubuzima bubabaje cane kandi bubi, ariko bikaboneka yuko ngo no kugira humvikanwe ko kuba hogurwa indege y'igihugu iraje yunguruza umukuru w'igihugu bikiri ingorane. Ivyo vyose bamwe bakavuga yuko vyose bivana n'ubutegetsi buba buriho, kandi biba bikigoranye cane kugira abategetsi babashe gufata ingingo ndetse no kuraba ikintu coteza imbere igihugu kandi kikerekana ko igihugu kiri mu iterambere koko vy'ukuri. Bamwe bavuga ko rero igihugu c'u Burundi kizokwama kiri inyuma y'ibindi mu gihe cose gifise abarongozi mwene abo bataraba kure, baraba hafi cane, ndetse intumbero yabo ugasanga ntabwo ari intumbero irama canke intumbero yo ku rwego mpuzamakungu, ahubwo bo birabako cane. Ndetse bikavugwa ko Uburundi kuba bwigungira ko, bikavurwa yuko budashaka gukorana n'ibihugu bikomakomeye. Murazi ko ibihugu vyose Perezida Ndayishimiye agenda ata gihugu c'iburaya canke se igihugu co ku mugabane wa Amerika aragenderera. Vyose bivuga ko naho agiye abari ibihugu vya hafi ngaha, bivuga yuko rero ngo ivyo vyose nubwo biboneka ko ariko arakora ivyo
Nkurunziza atakoze ku birabana n'imigenderanire, ariko ivyo vyose ataho vyoshikana igihugu, cane cane ataba ariko araba ibihugu bikomakomeye cane. Bamwe batanga uturorero nko ku bihugu bibanyi, igihugu cibanye c'u Rwanda, urongoye ico gihugu arafitaniye imigenderanire n'ibihugu bikomakomeye nk'Uburusiya, Amerika, ndetse yarahuye n'abategetsi bakomakomeye ku isi. Yarabonanye n'umukuru wa Eklezia Gatolika Papa Francisco, yarabonanye n'abategetsi bakomeye muri Amerika, yarabonanye ejo bundi mu misi heze yarabonanye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, yarabonanye n'abategetsi batari bake bakomeye ku isi, ndetse agira ingendo biboneka ko ari ingendo zifise intumbero. Bamwe bakabifatira ko akarorero, bakavuga ko ibi vyose vyerekana igihugu gifise intumbero nini, kandi intumbero izoshikana igihugu kure gusumvya uko umuntu yobandanya kugira ibikorwa canke se ingendo biboneka ko ziba zifise intumbero ntoyi cane. Ariko ivyo ni bimwe mu bivurwa n'ivyo bibazo vya politike, ariko abandi bakabona ko ngo gake gake Burundi buzogenda bwisuganya bukazoshika ku iterambere rikenewe, narirya Burundi bwari bwarafatiwe ibihano n'amakungu bivanye n'indyane zo mu mwaka 2015, ndetse n'imari zavuye ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Gutyo rero ngo akaba ari intango atawuvuga ko ibintu bimeze nabi, ahubwo ko bizogenda neza gake gake nk'uko Perezida Ndayishimiye yerekana ubwo bushake. Ibi byose rero nibiba biriko biravurwa, yoba mu bimenyesha makuru, mu bahinga mu vya politike basasangura. Ico dukora no kubashikiriza byose mukagenda mumenye biba biriko biraba mu makuru yacu atari, rero mukaza gukurikira n'ibindi byose tuba turiko turabatoreza kuri runo rugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, nkuko tuba tubashikiriza amakuru yose abagezwe ku mukanya. Ndaza mbashikiriza n'ibindi byose biriko biravugwa. Ibihe vyiza nivyo ndabifurije kuri mwese. Ndakwibutse kufyonda kuri sabone nimba utarayifyondako kugira urajye ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi.